namba DJ Paulin yaramutanze Double J kwa uploading ijya ndirimbo ngurukara umenye tabara yuko indirimbo ari yande ya DJ Paulin DJ Paulin screenshot yampaye biraboneka neza yuko indirimbo uruhande runini yagwa rwa DJ Paulin kandi si boy bimukoreye gusa na Sadbia bimukoreye kuri projet ya Made Paulin n'igiti kiturirwa hari ibiti kwarabaye ibiti biturirwa zo tuvugisha ukuri cyo tuvugisha ukuri muri entertainment n'igiti kiturirwa Paulin aramaze kutwemeza aramaze kwemeza abarundi aramaze kutwemeza kabisa aramaze kwera evenement DJ Paulin yateguye nta muntu umwe ngayo yishiramo imitahe inde n'ababigerageje bose barirutse Nacho washoboye rero niko shatse kuvuga abandi bantu urumva evenement y'umuziki yateguwe na DJ Paulin d'abord ibiri propre isuku iba rifise protocole iba ihari kandi kigira kabiri umuririmbyi arahabwa agaciro none je sinagiye ku mutwenzi ariko ku mutwenzi ku kabari sho yateguwe na Bface ntibandihishije okay baozi ntibateguye ibintu ngo all this gold I don't know hariya kuri Van Beach pasi ntiyagiye baramurihisha ku muryango nta evenement yateguwe na DJ Paulin igera rihisha umu artiste jamais de l'histoire mu Burundi nico kigwa tagutegeka ngo nta mu migambwe nta ugutegeka na nukubuza gukora ibyo ushaka mugabo wewe wenyene ofete Burundi n'igihugu c'Imana uribwiriza numenya wewe ni Imana none Imana irigari gutegeka ngo reka ibi mugabo nyine iraguha amahitamo ego ubona biba bikora ni sawa mugabo hamwe ngo birekavye bavyiza gusumba mugabo rero baraguha amahitamo urihitira nta ugutegeka nta ukoblija nta ugufata ku nguvu nta ugiriki wowe ubwawe wawe y'amahitamo yawe ukabona ngo uyu muririmbyi warakoze cover agasanga inbox imbizi nkorera cyane mbwa ati ibyo ndimo kwe ntavyo ubona kwe ibyo no bikora basi reka ndabishire ko bazi byo kubishira nkabita kome bita pita wapi mva kubishira kubwo nyene nkanje ndo nkurundi ruboro ukacha uruzo ngo president yagiye kwiyamaza mwijenda tugiye mbigere wumva mwijenda urahatse iyo bari content ya mbere vuga the president yagiye mwijenda kari wa mwijenda urakunda cyangwa ariko ari wa wakuye y'umugore je nyine uganda hakuru umugore byabaye ibiharuro biteye n'ubwo Hello fam, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muherereye mwese mumeze neza cyane. Twagarutse na Gatech TV, utaragira subscribe na nyarutse agire subscribe. Twagarutse na Irene, ndibaza imbere yanyu, imbere ya kamera muriko murabumubona. Simbizi. Yego mama. Meze neza. Jendi fresh kabisa. Wavyibushe. Umugore wo mwijenda. Umugore wo mwijenda. Umugore kwi. Arakugaruka avuga ati yego bravo. Nje mama yamubwira ati wa umuhungu wanje ibintu kuramubwirira nibiki. Raba. Basi duramubwira basagaye na sport wapi. Ntiyemera basi kugira sport cyangwa mbwa ati basi. Umwanya urangora bravo. Mbwira ibintu byinshi. Ugasanga nturonse umwanya wo kugira. Kandi kindi nasubigira kabiri nasanze buryo abantu bagira sport nyinshi ari bapfa kare. Sinzi ko ibyo bintu urabigiye ivyo wabisomye he gasi nukuri zorabe abatlete ba mbere bapfaraba nk'aba bajya ba Muhammad Ali bande basanga bapfa bakiri bato kandi bavuga ati basanga umuntu yibereye ngaho yibereye tunga araho tu nta kibazo agasanga ararabye hama kandi acavuga ngo acagwara ibigwara byinshi umuntu ingwara zahe bajya abantu nabo tusanga nyene bari suke bameze neza uranze abantu none nk'ubunyange kimenga zomara ukwezi kose atari karakira nambara ameza ngahe sumu sportif yavunaguritse ari muri jareka vana tumuntu arabaho tumana yashatse gusa ko itagativiti tubwire rero umukobwa wo mwijenda ati wori mu kazi nabandanya ngaburira je ko je nababwiye yuko je gahunda ni kuntu gusa n'ingurube hamwe n'umuntu ambonye gutya avuga ati abutipasa ngana n'ingurube ati tujya mu tipu namubonye gusa ijya n'ingurube yibereye hariho gusa ahantu ngerageza kuburyo nguma miminda ntizibiri ibiboro biraho ugumura aba yuko inda itaba niniya cyane kugira ntizibiri ibiboro biraho kare Reka niyo video ibiboro gasa iyo ndayo iwabo kabisa hari kibazo shaka kubaza kugira ngo nibibazo bibiri icambere ni yego hari ibintu biriko biravugwa kuri DJ Paulin na Double J na Double J yego bivuga yuko DJ Paulin yanse gusubiza indirimbo yiwe
hari yamutwaye ngo hari indirimbo yamutwaye yahe yaranse kuyimuha oya ndirimbo yasi kwimuha gute kandi ari gwiwe none mu mwanya ari Double J yayiririmbye none je kibazo gihari ni iki none DJ Paulin yabivuze neza ati indirimbo namba ari gwiwe nice ngo nayisubizeko ofete ariyo nivyo tunamambwira n'abandi bantu bose batandukanye burya muri no minsi turafise ikibazo turakorera cyane ku masantima kandi ibintu biba biri serious turakunda gukoresha amasantima burya nejo bundi ukeneye kugera kure nube serious n'ikintu santima shiri iruhande ndibaza mu ma interview nakoze bijya bintu bikiba ubona ko umuntu wa mbere bigiriye ingaruka ni Chris MB kubera n'amasezerano narabibabwiye je Paul twaravuganye je nava bijya bintu bikiba rya juste bagisohora indirimbo sinokwirarana bakirekura je Paul twaravuganye arambwira ati yaba ibintu babikora Chris MB turasinya amasezerano naca ndabihagarika hari mu mwaka uheze ubu amasezerano ya Chris MB yaraheze ntigeze renovera kigira kabiri gushika n'ubu nituraronka undi mu DJ Paul gushika ino saa turiko turavugana na undi muntu ategura ibintu biri ku rwego kujya kwa DJ Paul bisigura iki ibintu by'indirimbo sivyo hariho amategeko abigenga hariho ikigo cyitwa Obedea burya abarundi barirengagizanya kigo kubera baragiye barahendwa n'amamedia yuko ibintu vya entertainment bibera gusa kuri social mugiye kandi igihugu cyamaze gushinga ikigo cyitwa Obedea gihari kuva 2011 kijije kuza kirakira ibintu mwene ico burya mu bisanzwe amateye nyene avuga jewe nandise indirimbo icabona ni Obedea namba dufitaniye collaboration je nawe y'indirimbo icabona ni Obedea namba nasohoye indirimbo namba iyo ndirimbo vy'ukuri ari gwanje icabona ni Obedea mu gihe bajya bose bashimye gukorera kuri ngurukana bumenyi nafise yandi mategeko yayo namba DJ Paul yaramutanze Double J kwa uploading ijya ndirimbo ngurukana bumenyi tabara yuko indirimbo ari yande ya DJ Paul bisigura ko aho ndiko ndavuga ati aho na sentiment ndiko ndashiramo kwera aho nta kimwe DJ Paul ari bukore kwa DJ Paul wewe afise ukuri kwiwe aravuga ati je ndaravuga uko kuri kwiwe nikimenya amenye indirimbo yarayifise hamwe ibi bintu vya entertainment tukiyo kuzaza kuri rimwe amasantima nuko birashoboka yuko igihe indirimbo yakogwa umubano hagati ya Birman Boy na DJ Paul urumeze neza ntavyo amabyera de uraza mabifi muri entertainment yani menshi nuwenyene yamana umubano mwiza n'abaririmbyi ni jewe jenye yego misina problem genda babwiza ukuri Paul namba byarashitse haraba ukutumvikana hagati yabo nabo Paul n'umudandaza Paul n'umudandaza Paul burya n'umudandaza kanadandaza umuziki ajya muri boîte niki ma business akora star event iki byose n'umuziki nta bindi bari karakora sivyo namba ijya ndirimbo yaravuze ati jewe hariho uburyo nayishizemo ko hariho je tugiye Paul yanyeretse ama conversation yagiranye n'abari muri management ya Chameleone beka ngene projet bimeze c'est-à-dire ico gihe peut-être namba hariho ibintu Birman Boy yapfana na Paul hari ivyashara bakorana na Paul urumva ico gihe byari bimeze neza ya mugabo rero nibisha bisigura yuko mubano wamumeze neza nkuko none ndavuze namba mu nyuma mubano waratosekaye urumva mubano waratosekaye niyo umugore n'umugabo babana mu rugo bitoseka imwe aravuga ndashikanya abana undi nuko bigenda ngabo bose urumva hari abana bamwe basangiye muri ico gihe mwitura sentare ziba zibijeje kandi hajya burya nabo kwitura sentare sivyo burya amategeko agengwa umuziki amategeko agengwa umuziki arahari kandi aranditse kandi aratomora neza mu gihe batigeze bitura Obedea bien avant bavuga bati projet nuko urumva kuko je ndiko ndaraba fichier je DJ Paul screenshot yampaye biraboneka neza yuko indirimbo uruhande runini yagwa rwa DJ Paul kandi si Birman Boy bimukoreye gusa na Sadbia bimukoreye kuri projet ya Medi Sadbi na Medi ya projet nayo neri ya DJ Paul
ni nko kuba MB Data bose bafise ama projet ari mbere na Medi hari indirimbo nyinshi urumva usanga Paulin numu DJ sinzi kurabona kujya kwa abanyamerika ba DJ Khaled ashaka kuba afise indirimbo ziri muri album y'uyu mugabo turaririmba c'est-à-dire umva leader niwe abayazanye avuga ati kadukore kino kintu ya kimeze uko nuko uravyumva ko bo bajya by'umuziki barabimenyereye urumva bashaka gusanga rero burya wowe wumvise ni Double J aririmba na Chameleone mugabo agenda kuraba neza ugasanga ugira Double J aririmba na Chameleone ni projet ya DJ Paulin muri ico gihe projet ni gwiwe rero niyo mpamvu no kuri uravye je titre nabonye umuproducteur wenyene yanditse title ariko ari export affiché hari ukuntu nkubu nahejeje gukora ndiko ndexport iboro yitwa gute andika DJ Paulin featuring Double J and Chameleone ubwo projet yabaye yande ya DJ Paulin kandi ngerageje kuyagana management ya Billman Boy ntagana DJ Paulin sivyo indirimbo niyo muri 2022 projet niyo muri 2022 mengo sivyo iyo projet yabaye ico gihe DJ Paulin biraboneka neza yuko tunabone indirimbo yayironse ayirungikiwe kubera ariko barayaga no mu manager wa Chameleone nawe bwabaye buyimurungikiwe forwarded bisigura yuko uwayimuhaye ashobora kuba yavuye usate muri Billman Boy kuko ntunze nya Akimi yambye ko indirimbo yayitoye kuko none Akimi ari gutora guta indirimbo itawe izina rya DJ Paulin kandi azineza yuko projet atayigwe mugabo wibukeneze ko ico gihe byakorwa umubano wari umkimeze neza rero umubano watoseka rero nivyo tugomba guca no konona nivyo gize kuko DJ Paulin amaze kuva muri nk'ubunye yaravye yuko yamaze kuva muri ibintu vy'imiziki atakibirimwe atakishaka kubijamo kubera yuko bivanye nuko ariko arahura n'ama deception menshi y'abaririmbyi ariko baramudeseva rero numva yuko hari ibintu bimwe mu bice vyononekara ko abivuyemwo canke ndazi bironekara nyene bironekara cyane ni nyene ndakubwiye yuko nk'ubu yamaze kuvuga ati yuko atana evenement atazose gutegura yawe atakazo kumayidandariza utiyoga twe mwibare ziwe abantu bagende hajya bagire urumva ngaho urumva hariho ya stage amwe yatuma tubamuza makungu kuko abantu bose bagerageje kumwikura ko baragiye barategura ibyabo sinzi ko bivuga insida yigeze kubera mu Kanyosha Sadbi yatwaye stage imbere yose nako acavuga ati naraba mipro umuntu kumusaka kuri stage akazi mipro araba yatego ya umuntu yacanganikiye mu Sadbi ngo agome kumupapura ideo aratibuka mu Kanyosha yataye mugabo urumva nta DJ Paulin ugera ngo konsere DJ Paulin yateguriye mu Kanyosha je ngo Paulin ngo kuya kwa diwani ngo aje gutegura konsere ngo mukinama nicyo kundi Paulin agutegurira ibintu bisukuye hamwe nyine ataza abakobwa b'abanye bari mu by'ibitoki bazwe twana basafite bwo konsere baje nk'abana bo mwirohero bazi no muntu no mukinindo yagademu nikaboneka swakana ko kumutakura blaza muri show ya Satubikari itaba oya zinayo nakita nenga bibaza yuko nkabiro bibazo uri kurabimbaza bibaza ngayo yuko nk'umudada yo mu kininda ari interesse navyo nta mwanya wavyo ifiti twara abakobwa keza kumburanya ngurumva ngo ngendirimbo ngo ya Bface rero ko cyoganda ne kwigendira ko DJ Paulin avuga ati ngo igendirimbo ya Bface hari indirimbo ngo yo bariko baramutuka DJ Paulin none twara tuvuga yuko bajya abana nabo nyene bariko barubahuka umuntu ya mu bisanzwe Paulin ni igiti kiturirwa hari ibiti kwarabaye ibiti biturirwa zo tuvugisha ukuri cyo tuvugisha ukuri muri entertainment ni igiti kiturirwa Paulin aramaze kutwemeza aramaze kwemeza abarundi aramaze kutwemeza kabisa aramaze kwera evenement DJ Paulin yateguye nta muntu umwe ngayo yishiramo imitahe inde n'ababigerageje bose barirutse ntacyo washoboye rero niko ushatse kuvuga abandi bantu urumva evenement y'umuziki yateguwe na DJ Paulin dabo ibiri proper isuku iba rifise
protocole iba ihari kandi kigira kabiri umuririmbyi arahabwa agaciro maze none je sinagiye ku mutwenzi ariko ku mutwenzi ku kabari sho yateguwe na Bface ntibandihishije okay baozi ntibateguye ibintu ngo all this gold I don't know hariya kuri Van Beach pasi ntiyagiye baramurihisha ku muryango nta evenement yateguwe na DJ Paulin arihisha umu artiste jamais de l'histoire nibibaho kwera we waraza agaciro k'umunyamuziki niyo mpamvu kwa DJ Paulin ugiye mwibare iwe je naragiyeyo njayo gake vraiment mbwa abandi baca bagomba kwimenyera niyo mpamvu usanga ari madeni menshi ugiye rimwe ndagenda ngiye kuri comptoir ngiye kugura amahera bace barayansubiza basi ijya ya mbere basi ni wayigura uri umustar arayikugurira kandi siyo ntuzenge no yanyakiriye yitwa ndujya mudata tamwibagiye Nacho bazakundira namwibagiye okay maze igihe mu bintu byinshi ndi mu stress nyinshi amazina amwe nanje hari igizina ryanjye ndagibagiye mugabo ushinda kubwiye umu assistant wiwe yari hagiye kuri comptoir donc nta muririmbyi icyo yakoze nari ntwaya ivyunguka gutya ngiye guha nkeni zibiri imwe ati sogeza ari yuwa veni sinzi wazigeze imwe arayiguha umugore yocanyica mbiri zakarani yabaye azima ngo umugore ngo yocyanyisha oya simerutse no kuruka imana muri pick club okay ikindi kibazo cyako kubaza kiri kuri wewe kwera iki ubunye utakiri concernant n'ivy'umuziki wagiye mu bindi bintu wabivuyemo kwera iki ya je nta muziki ndigara mvamo iyo nkuru si ibituko turagasi biri update yego si nkuru iri mizajo hari n'imisi biri ramara ni nkuru sanzwe ihari sibyo none uko twubona utakibirimwo ghost kubone mu bindi bintu oya ndabirimwo umuziki ushaka naho jewe ikintu cyose mbamwe ubuzima bwanje n'umuziki cyangwa bavuga ati bwa simbizi ajiyo bigiye sinovuga ngo muziki sindawurimo jewe umuzima bwanje ni entertainment je ndo mu entertainer kandi rero ikigira kabiri hariho ikintu cyitwa imiyaga hari ibihusi biza umuyaga je njana n'umuyaga ubuhari urabyo ajana n'ibindi oya umuyaga ubuhari mbana nawe kwera ikigira kabiri jewe je suis marié ufite umuryango kandi umuryango wanjye utegerezwa kubaho kandi uwo muryango kugira ubeho nuko jewe mbandi ya mesure yuko nshobora kuza nga kuri agateki nkaronka ibyo mvuga umwana wanje niwe abivuga neza ati papa tunzwe no kuvuga n'umwana wanje umubaza ati mugi biti papa wakora iki akora akazi nyabaki ko kuvuga igihe nzobura ibintu bigezweho byo kuvuga sivyo nukuri kw'Imana ngaho n'umukobwa w'abandi cyasubira iwabo avuka mu myaka biga no mwijenda sikora no mwijenda sikori ni mugemba mbuze ivyo mvuga sivyo bisigwere yuko je ngerageza kurondera inkuru ziba zihari babihari ajana nabyo kandi nkamenya nibihe birimo urabyo niyo wana nko mino periode surtout turi muri periode électorale bishimye amamaje niki mu bisanzwe iyo periode ni hamwe to abarimvyi bacu badahanuka ni periode ata projet wala nibi bya Double J biza kumara imisi ibiri ejo no munsi biza kuba byaheze kubera uno munsi amakuru ahari hari abanyamigango ariko bari yamamaza hari udusha tuzogenda wowe urashobora kugira trend igakizimizwa n'umunyamuganga ko uno munsi abanyamigambwe bose bari kwagerageza kurondera trend yotuma baba hit nyene bavugwa sivyo bisigura yuko ubu hari umuyaga wa politiki kandi umuyaga wa politiki imazigiye hatanguye ibya M23 habiki urazi biganiro nakoze ngako bya M23 byari byinshi like toujours numva nivyo nuwo muyaga umuntu agomba kubana na rero ubu rero imiyaga ihari hari umuyaga kandi undi wa politiki umigiye vy'imyamazo n'igihe cy'amatora we usohoye indirimbo muri ico gihe ntuzojye umuhari ngo nabantu bayisherinze ngo na commentaire bayigize kwera wayisohoye mu mwanya utariwo Nivyo nigeze kubwira umutipa arawe yari yateguye evenement itwa Akejo Next Stand Up Comedy. Ndambwira ati ino evenement yawe ni niya. Ni evenement imwe ya comedy beza afisa amatalami. J'étais là. Ndambwira ati evenement ishira inyuma y'amatora. Rabo ushire nko muri mi-juillet.
nawe shira leta itarajaho nshasha kubera burya umenye n'amashinga amateka bazoheza ubunamba ari muri utubiri mwene ibyo mwene so kugira ati wewe nugire iyi evenement uyishire iyi tariki kubera evenement ibaye ino tariki byo tworohera kubera biragoye kugira branding y'igiteramo muri periode electorale babigoye urabura aho bicisha kubera uza gushira uko ukabona ati naka yavuze wagira iki naka yavuze bigaca bigongana nayo kuko imbuga dukoresha ni zimwe sivyo wasanga rero ya YouTube nyene washize ku indirimbo niyo YouTube iriko n'imigabo n'imigambi yindi migambi ya ma Facebook niho nyene biri wasanga hari imiyaga myinshi iza kuzibira izo content poesha izo ndirimbo zibike niyo mpamvu ubona izi ndirimbo harasoze indirimbo mugabe izi ndirimbo ziri hit ubu nizo ngo vugu ubuze ngo vugu harose urenga ngo vugu so uyichake iyo ni iri on trend kandi umuyaga wayo uherana na campagne electoral donc bivuze yuko ubonye nk'abaririmbyi bakora sa nk'indirimbo cyangwa koragira ama evenement nk'ino periode bariko baricira ni wonye apana nta mu Burundi umuntu ari free ukora ivyo nta mubona guteza mu Burundi nico giki batagutegeka ngo nta mu migambwe nta ugutegeka nta no kubuza gukora ivyo ushaka mugabo wewe wenyene ofete Burundi n'igihugu c'Imana uribwiriza numenya wewe ni Imana none Imana iriga rigutegeka ngo reka ibi mugabo nyine iraguha amahitamo ego ubona biba bikorana sawa mugabo hamwe wabireka byo bavyiza gusumba mugabo rero baraguha amahitamo urihitira nta ugutegeka nta ukoblija nta ugufata ku nguvu nta ugira iki wowe ubwawe wawe y'amahitamo yawe ukabona ngo uyu muririmbyi warakoze kava agasanga inbox imbizi nkorera cyane mbwa ati brat ibyo ndimo kwera ntabyo ubona ko ibyo no bikora basi reka ndabishire ko bazi byo kubishira ntabita kome bita pita wapi mva kubishira ko ubwo nyene nkanje ndo nkurundi ruboro ukacha uruzo ngo president yagiye kwiyamaza mwijenda tugiye mbigere wumva nijenda urahatse iyo bari content ya mbere vuga the president yagiye mwijenda ndabona umubere wo mwijenda ngo vugu ati meme na wewe kuva tudahenda kandi ubona menga arakuze aratahuye haramutamaraho twahuye yambaye ikofero n'ikoti ntavye gutya musi mbona twambaye impuzu zizavuga ati mutama nawe hamare ndamaze kibazo kimwe ati hari abantu bidoze ngo bafashe ngo inka ngo bazibika mu nzu azi ndabeje ga munyegenda inka aka munyegenda waje nganye inka ngo ziteza ngo guturuka ndabeshe voilà yacagaruka avuze gute bien sûr que oui inka zategerezwa guturuka cyangwa none ko bamwe bidoze ngo inka zitegereza guturuka ngo bazishize ayambwiye ati ngo reka wa mwana ngubu ngo amase ega mwijendo bwa mbere babahenda ko bagomba gutungwa n'amata gusa bagashafata ya misozi yose bakayatera ko ivyatsi inka ngo zirisha mu nyuma president cyababwiye ati muranzi no si yanyu hamwe iyo ibintu kandi abereka bakubikibiraya ubu amakamyo n'amakamyo ava hariya azanye ibiraya ndabeshe barabeshe uzura mwishurira basi ndabeshe avuze gute nta bintu beshe ibiraya hariya bingana gute ni byinshi agize uko voilà mubaze ko bwa mbere hari kilo bwa mbere hari icyo kiriyo ibigori gusa nuko swavuba nyene reka ni kuri abanyene babumbishije hari intete intete n'amata umutsima n'amata gusomeza bavyita gusomeza gusomera wumvise umwana wo mwijene ngurumva umutsima n'amata hari umuntu yambaye nyine amata mpagaze ngo ntibibaho babikora gute kunywa amata nyene mpagaze ndigo ndigiye tipeti na fitira ngo henda bana kilo kicamana umutamaro ubajije umutamarero ambwiye ati mwana reka ubu amase gendura abamase ubuturonka ubwa mbere inka zigiye hiyo mugahinga ya mase zayatahiga mugabo ya mase bayegereza hano kugira bayashire muri yasi yawo kuko hajya boro harakanya ukuntu ari kurusanga ibitego bimwe bisaba yuko umuntu abiboosting na ya mase
mutavuga ati ubu imirima yacu urumva avuga ati kumbe iyo niyo content jemba nkeneye gutanga kucyana ibi abantu badashobora gutahura ati no mutama kubwa mbere bari bameze bumeze gute kumbe bo babonye inyungu ivyo bamariwe bamwe ati niyo content isumba ivyo by'imizi nuko wakoze rero kuza muri agateke twari tugukumbuye asante sana ukunze ba agateke genda bakunda gose barabitswe bakunda kabisa kwera ntiwigera ubata de jamais de histoire nuzo kigero nabata so guys mwakoze cyane mwese mwaravye kino kiganiro canje na Simbizi naho gutaha ciao